Yesu nashimwe cyane rwose. Dufise indirimbo twe tupresente twakoze iravuga ngo humura. Yesu nashimwe. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda ukwiki. Akugana ko muzi ngo genda ukwinkomezi zawe zigize gute. Na ngira mugeza ngo genda ukonye Imana izogushikira mubwire. Uzoca mu mazi ntazokurengera. Murakoze cyane. Efata sako fata hano harimo uburongozi butandukanye ariko Imana ni nziza undabira kana nkaje nkarongora bino bigabo n'ibimama ndabira nuko dushiremo rero dushiremo Imana bamugisha. Zawe singana mana wanje ndi kumwe nawe amazi asumba azokurengera humura ntacyo uzoba genda ukwinkomezi zawe zingana mana wanje ndi kumwe nawe amazi asumba azokurengera nuko humura ntacyo uzoba genda ukwinkomezi zawe zingana mwana wanje ndi kumwe nawe amazi asumba azokurengera humura ntacyo uzoba genda ukwinkomezi zawe zingana mwana wanje ndi kumwe nawe amazi asumba azokurengera humura ntacyo uzoba erega ndi kumwe nawe mwana wanje ntacyo uzoba nakumenyekera utaraba umusoro humura ndakuzi mw'izina ubuzima bwawe bufiswe nanje mu biganza byanje harimo byose hagarara ushikamye hagarara wihanganye humura ntacyo uzoba uzoca mu muriro ntuzosha uzoca mu nzuzi ntizizokurenga uzoca mu muriro oya ntuzosha uzoca mu nzuzi ntizizokurenga humura 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 ntacyo uzoba genda ukwinkomezi zawe zingana mwana wanje ndi kumwe nawe amazi asumba ntazokurengera humura ntacyo uzoba tugira gutya bariho umugisha umutima wifunze umwana wanje sinzokurekura n'umwasi namba yego naroge n'umuco vyuri kuza ntikizobunshikura mu umutima wisunze umwana wanje sinzokurekura n'umwasi namba naroge n'umuco vyuri kuza ntikizobunshikura
kura mu kuboko Genda inkomezi zawe zingana mwana wanje kumwe nawe amazi asuma ntazokurengera humura ntakizoba wewe Mana urakomeye kandi Mana urambaye wewe Mana urakomeye wewe Mana urambaye uwingomeza badebukiwe nuko uyibyisigira bacitse intege ntacyo uzoba ihura nawe mwana wanje urarinzwe abakurwanya nzobarwanya uhoraho niko avuze ntacyo uzoba ni kumwe nawe mwana wanje urarinzwe abakurwanya nzobarwanya uhoraho niko avuze genda 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 inkomezi zawe zingana mwana wanje ndi kumwe nawe azasuma azokurengera ntacyo uzoba amashi yawe uratsindishwa n'iki humura nakutoranije taraburusoro ndaya mama wawe humura ntutire nakuzi mwizina naraguhamagaye sobana nawe samani mana yawe nakutoranije taraburusoro ndaya mama wawe humura ntutire nakuzi mwizina naraguhamagaye sobana nawe samani inkomezi zawe zingana abayusi muririmbe bayifashe amazi asuma ntazokurengera humura ntacyo uzoba mana yacu twizeye hoza kw'amaso buri munsi nuko ari mana yacu twizeye iduhoza kw'amaso buri munsi reka gutinya bari kumwe natwe genda kw'inkomezi zawe zingana genda genda kw'inkomezi zawe zingana mwana wanje ndi kumwe nawe umuranzi ntacyo uzoba genda genda amazi asuma ntazokurengera humura ntacyo uzoba haleluya Haleluya. Twese tugira gutya. Duhaguruke ku bw'icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Imana yaraduhinduriye ibihe. Amen. Bya bihe na cya gihe Mana wahinduriye amateka. Bya bihe na cya gihe uwo wahinduriye testimony yanje. Bya bihe
nacagihe mana wahinduriye amateka byabihe nacagihe mana wahinduriye amateka umve byabihe bavuga ati ibyiwe birarangiye cagihe bavugana ngo imana yawe irihe uno munsi wahinduriwe amateka nacagihe mana wahinduriye amateka byabihe nacagihe mana wahinduriye amateka haleluya nimusi yuko wahindura amateka ibiganza vyawe hejuru twese gutya haleluya gutya twese wahinduriye amateka wahinduriye amateka wahinduriye amateka wahinduriye testimony yaje byabihe nacagihe mana wahinduriye amateka 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 wakoze ibikomeye mana wakoze ibikomeye mana nta n'umwe yohangana nawe twese imana yakoze ibikomeye wakoze ibikomeye mana nta n'umwe yohangana nawe waca mu kinja Isirayeli ikiyaga gitukura umve ukorera Gideyoni igitangaza waca mu kinja Isirayeli inyanja itukura mana ugirira Gideyoni igitangaza Yesu wagiriye hejuru y'amazi ukiza abarwayi n'ibireme nta n'umwe yohangana nawe nta n'umwe yohangana nawe nta n'umwe yohangana nawe iyo nta n'umwe yohangana nawe nta n'umwe yohangana nawe Merci beaucoup. Imani bahezagire. Hallelujah. Merci. Jean Janine ni trésorière muri Sagobu abika ubutunzi neza kandi abirimo neza ako Sagobu ntimumfashije nuko so okay vuga ngo rero birabaye vuga ngo birabaye byamugeze ngo Imana ivuga ijambo mugira ngo Imana ivuga ijambo ku buzima bwawe